Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uhereye. Nkawe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Kenya na Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ikugezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, nko mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wowe rero uri mu bisagara bitandukanye hano mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze, nkawe uri mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ndagukengurukiye cane, ndetse nawe uri hakurya y'imbibe z'igisagara c'ubutunzi Bujumbura nko mu ntara ya Gitega, mu gisagara ca politike, nko mu ntara ya Ruyigi, mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Karuzi, mu ntara zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cacu, mwese ndabakengurukiye cane. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibatohoreza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye, hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo, kandi bikagushikako nyene ku mwanya. Mu minsi yaheze twabagejejeho amakuru menshi cane ariko aravugwa ku wahora ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Yarafashwe arapfungwa yagirizwa ivyaha bitanu birimwo gutunga ibirwanisho atarekuriwe, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, yewe no gutuka umukuru w'igihugu. Ubuho biriko biravugwa cane ko yoba yatorotse ibohero. Ese vy'ukuri vyoba ari vyo? Ese yoba yaritorokeye hehe? Yaritorotse akaja hehe? Yatorokeshejwe na bande? Vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure turabandanya kubibatohoreza, hama natwe nyene tubibashikirize vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa ni ukubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Nayo kandi n'uyu munsi kugandagura abarundi birabandanya, hakaba hari n'abagandagurwa urupfu rubabaje cane. Mu ntara ya Muramvya havurwa urupfu rw'umunyagihugu yari mu mugambwe MSD yagandaguwe n'abakozi b'iperereza, ahambwa mu kinyegero ku munsi wa kabiri kw'igenekerezo rya 22 Myandagaro 2023 mu masaha y'ijoro hagati ya sasita na sahindwi. Igihe abo bakozi b'iperereza bazana uwo mugabo vyabonekana ko yari akiri muto nk'uko vyemezwa n'abamubonye agishikanwa aho ku bitaro bikuru vy'intara ya Muramvya. Abaduhaye amakuru bavuga ko yari afise imyaka iri hagati ya 30 na 35. Uwo munyagihugu agishikanwa aho ku bitaro yari mu modoka ya posiye atwara iperereza aho mu ntara ya Muramvya. Nk'uko abaduhaye amakuru ababivuga, uwo munyagihugu bikaba vyabonekana ko yari yakubiswe cane, kuko ngo yari afise ibiguma mu maso ndetse no mu mutwe. Mbere ngo bikaba vyari bitagikunda ko atambuka yambaye ipantaro na jeans n'ibirato benshi bakunze kwita suprese. Abo bakozi b'iperereza bakaba barategetse abakozi bo kuri ivyo bitaro kwakira uwo munyagihugu bakamuvura, baca baragenda bavuga ko bukeye bagaruka kumuraba. Ntivyatevye kuko mu masaha y'ubucagucagu kw'igenekerezo rya 22 Myandagaro 2023 wa munyagihugu yaciye yitaba Imana. Niho ba bakozi b'iperereza baza basanga wa munyagihugu yamaze gucikana. Ubwo nyene baciye bagenda mw'ibohero rya Muramvya, aho nyene ku murwa mukuru w'iyo ntara, bakurayo abanyororo baca bashira ca kiziga ca wa muntu muri ya modoka y'iperereza, baca baja kumuhamba ahitwa Kayogoro ku mutumba wa Muramvya, aho basanzwe bashingura abapfuye. Mu matohoza twakoze twashoboye kumenya ko uwo munyagihugu yagiye guhambwa n'abanyororo batandatu harimwo uwitwa Remesha ndetse na Mugoma. Ikindi twamenye nuko hatowe abanyororo kugira hazimanganwe amatohoza k'urwo rupfu. Vyitwe ko hari umunyororo yapfuye yagiye guhambwa. Amakuru dufise yemeza ko uwo munyagihugu yari amaze iminsi 3 akubitirwa ku biro vy'iperereza
biri aho ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya. Ayo makuru nyene aremeza ko uwo yaraye apfuye yari mu mugambwe MSD, ngo kuko bagiheza kumuhamba umwe muri ba bakozi b'iperereza vyaramwanse mu nda, ngo araheze aravuga ngo kaka MSD turagahejeje nani, uwundi nawe aca aramuzibagiza. Gushika ubu abaduhaye amakuru basaba uwuzi ko yabuze uwiwe ari muri iyo myaka, haba aho i Muramvya canke ahandi, ko yomenya ko uwiwe atakiri muzima. Abanyagihugu twayaze bakaba bavuga ko batekewe n'ubwoba kuri ivyo bintu vyaraye bishitse aho muri iyo ntara, bakavuga ko abantu bariko barapfa mu buryo butangaje. Ngo abanyagihugu rero barakwiriye kurwanya intwaro ya CNDD-FDD mu buryo bwose bushoboka kugira bakize abarundi benshi bariko baricwa n'iperereza rya CNDD-FDD. Radiyo Haguruka ari nayo dukesha iyi nkuru yaragerageje kurondera Nikiza Petit Arnaud arongoye ibitaro vya Muramvya kugira imubaze kuri uwo muntu yariko avurirwa ku bitaro arongoye uwo ari we, ndetse yewe n'umwidondoro wiwe hamwe n'ivyamushikiye, ariko ntiyigeze yitaba telefone ya Radiyo Haguruka nyene. Yahamagara ariko ikihereza. Radiyo Haguruka yaramwandikiye ubutumwa kuri WhatsApp yiwe arabusoma ariko ntiyishura. Yaragerageje kandi no kurondera Esperance Nduwayezu, musitanteri wa komine Muramvya, nawe nyene akaba atarashimye kwitaba itelefone yiwe. Ni inkuru dukesha Radiyo Haguruka nyene yanditswe na King Blaise Iranzi. Nayo kandi uyu muriko murabona ku isanamu yitwa Hakizimana Joseph batazira mwarimu, akaba azwi cane muri quartier Gisyo muri zone Kanyosha ya komine Muha mu bumanuko bwa Bujumbura. Imbere yo kuja mu vy'intwaro, Joseph yari umwigisha, yakoreye kuri Ecole Primaire Nyamaboko, Ecole Primaire Kamesa ndetse n'ahandi. Yarabaye muri Frodebu akomeye cane, ico gihe yamenyekanyemwo, ariko mu nyuma aba CNDD-FDD baramugondoje arinjira iwabo. Joseph Hakizimana yahora ari shefu wa quartier Gisyo, ni umuntu akundwa cane n'abanyagihugu kubera azi kubumviriza nk'uko bivugwa n'abatwandikiye. Joseph Hakizimana ni umuvyeyi w'abana 8. Ku wa kabiri w'igenekerezo rya 22 z'ukumunani 2023, Joseph Hakizimana yavuye mu rugo avuga ko agiye muri Regideso mu gisagara ca Bujumbura kubera hari impapuro yari akeneye. Aho mu gisagara niho yafatiwe n'abakozi b'iperereza bambaye impuzu zisanzwe, bari mu modoka ya pick-up y'ibiyo bitabona. Aho hari nk'isaha 4 z'igitondo. Abamufashe boba baraciye bamujana mw'iperereza Service Nationale de Renseignement. Abiwe rero bakaba bavuga ko mu nyuma bamubuze iyo yajanywe. Kugeza ubu ntawuzi iyo yoba apfungiwe. Abiwe basaba ko uwabo bomenyeshwa aho apfungiwe, kandi ko nimba hari ivyo yagirizwa yojanwa imbere y'ubutungane buzwi. Bamwe mu batwandikiye bakaba bavuga ko Mutama Joseph Hakizimana yafatishijwe n'umukenguzamateka Audu Bampoye yahoze atwara zone Kanyosha ikiri komine. Bavuga ko hasanzwe amuhama kuva kera kandi ko yari amaze kumupfungisha kenshi. Uwogira ico amenye yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 24 Nayo mu gusozera no makuru kandi wamenya ko mu gisagara ca Ngozi hafashwe ibiro 200 vy'imbuto z'ibigori abayobozi batazi iyo zazananye. Izo mbuto ziri mu bwoko bune: Bazoka, Pani 53, Wanake ndetse na Rongu 10H. Zafatanywe abadandaza bo mw'isoko nkuru ya Ngozi no mu yandi mamangazini yo mu ntara ya Ngozi kuri uwa 25 Myandagaro 2023, kandi bagurisha ku biciro biri hejuru nk'uko Emile Kubwimana ayoboye ibiro vy'intara bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi abivuga. Uwo muyobozi abandanya avuga ko ikiro kimwe ca Pani 53 abo badandaza bakigurisha amafaranga 10,000 mu mafaranga y'amarundi canke arenga gato, mu gihe leta ikigurisha ku mafaranga 4,500 mu mafaranga y'amarundi. Kuri izo zindi mbuto bagurisha hagati y'amafaranga 7,000 ndetse n'9,000, mu gihe leta igurisha 3,000 canke 3,500. Mu guhumuriza abarimyi, umuyobozi w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi avuga ko batokwihuta kugura izo mbuto kuko harimwo n'izitemewe kurimwa.
nka wanake ndetse na rongu y'icumi hashi canke ugasanga zarapfuye gutyo umurimyi agahomba kandi yibwe utwiwe. Yongera yibutsa abarimyi ko imbuto zemewe bazirihira baciye muri posita hama bakazitora ku biro vy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ariko ko zitadandazwa mw'isoko. Abandanya abadandaza bafatiwe imbuto co kimwe n'abandi bazifise mu mazu canke mu mabutike bakavuga ko baranguye izo mbuto mu mashirahamwe abiri yo mu ntara ya Kayanza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru.